somera. kuko umutima wanje wuzuye imibabaro kandi Dawidi umutima wanje wuzuye umubabaro. Imana iriko iratubabaza si kubera sadisme yayo, si kubera ko inezerwa no kubona abababaye. Iyi niyo nzira yo kutuduza, iyi niyo ascenseur yo kudutora. Siniko mureko muranyumva ikatudugana kure Imana yateguye ko tuzoshika. Siniko mureko muranyumva muri kino kibanza. Aravuze ngo kuko umutima wanje wuzuye umubabaro. Yarafise umubabaro kubera yuko yabuze ivyari cyangwa hari umubabaro mu buryo bw'Imana. Umuntu wese Imana ikeneye gukoresha, peu importe yo woba uri, hari inzira Imana zose zagucishamo. Urashobora kuba amenyereye koroherwa, koroherezwa, kumererwa neza. Mugabo nimba Imana ifise umugambi wo kugukoresha, izo zigutore hajya hejuru uri, igutware kujana ahantu tabona umuco, kugira ngo itereke muri wewe amabanga yayo. Isi ikeneye kukumvana, kuko each and everyone must be a preacher, abiza kuba umubwiriza of God's mysteries. Kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo ibanga ry'Imana rifiswe n'abamwubaha, rifiswe n'abafise amadoktora. Kuko uyu munsi abafise amadoktora bariko barondera ufise ibanga ry'ubuzima. Cyo gituma ushobora kubona ashobora kuruka indege avuye mu biro bikomeye i Burayi canke muri Canada, ariko aje kuraba umuntu afise ibanga ryo utuma kumererwa neza muri buno buzima, akaja kumuraba iyo catawe mu ruzo yurutse indege. Hari abantu imbere ko agira icakoze cyose abiza kubanza gukonsulta umuntu, kandi waraba uwo muntu ubashize hamwe umerewe neza umengo n'uwo wundi. Mugabo nubwo n'umengo n'amerewe neza, arakeneye ufise amabanga isi tigeze imenyesha abantu. Siko ko muje ndavuga sinakira abo ndusha amashuri gusa, ndakira n'abandusha amashuri bandusha n'ubwenge. Ngakora ko ari ibanga ry'Imana riri muri jewe. Hari iby'ubwenge bwo dushaka kumukemurira bikemurwa n'ibanga ry'Imana. Sindiko abantu bakiri kumwe nanje.